baca bikora ku ndege kugira ngo banyaruke bakore umurimo bafashe bagenzi babo. Baba bariko barakorana n'abandi, baba bariko barakora umurimo wo kwivuna umwansi, aba hariho aba bariko baragwanira hasi. Rero urakoze kubyumvise, tubishimye togatu mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Ego ruririmbo igihugu cyacu niko tubanza kurindira gatoya. Abanze bashike hasi, twavuze ko ari umunsi mukuru cyane wabo, rero baciye babitwereka kandi ni byiza cyane. Bagenzi babo baba bafise ibigwanisho nabo nyene, hanyuma rero byo kwivuna bazi uko twamye tubivuga kare. Murazi ko mbere twara abakoroni bavuga bati nta murundi yo musoda, mbere murazi ko n'abatanguye bakorunguka ngaha atari abarundi, ari mu nyuma abarundi bavuye baronka icyo kibanza kandi bakaba bakiroza uko biciye kubiharanira, kuko abantu ba mbere bagize igisirikare ngaha mu Burundi bagitanguye 1960. Abo nabo bakaba aribo bateguye umuzo wo kwikukira kwabaye mu 1962 mu 1962. Akaba rero hariho abasirikare b'abarundi bakora umwuga mugabo bari bakiri bato. Reka rero dushimire abadufasha mu rwego rw'ubuhanzi, badufasha kwigisha abantu babishyize ku mwete, babishyize ko ubwira bwinshi. Abantu barize kandi barize baramenya. Aha rero aguma basubiramwo imyimenyerezo, igihe cyose kugira ngo bashobore kuba gukora neza iki gikorwa ata bibazo bigiyemo. Nuko mubibonye wa nyuma arashitse.